haraheze neza na neza imyaka 6 umukuru w'igihugu yiyemeje gushiraho umugambi wo kutihanganira na gatoyi abantu bonone itunga ry'igihugu abagibiturire mwe bita tolerance zero. Twibaza rero yuko imyaka 6 ntiyiheze kabakajye ko kuraba kirimbura ati uwo mugambi uri kuraja mu ngiro turacawuhagaze ko twarawuhevye. Ivyo ni bintu ibibazo abana bari bashobora kwibaza. Twebwe rero mwishiramwe parseme ibintu nk'ibyo turabikurikirana cyane ko bifite akamaro igihugu na cyane ko igiturire tubona yuko ariyo ngwara ya mbere zingama iki gihugu kikaguma mu bukene budasanzwe ivyiterambere bigasubira inyuma n'ivy'agateye akazi na muntu ndetse bikamera nabi ahana igiturire ciraye. Ubu rero igiturire n'ivyaha bijanye naco turabona yuko kugwanya kwavyo atari kirenga neje bundi mu manama yose yagiye araba urumva n'abategetsi bose bidoha ku giturire kirembeje igihugu ivyaha bitariko birahano. Hanyuma twimya tuti mbe none ico gihe ko twafashe ingamba yo gufata amategeko y'ico gihe agahindurwa akaba amategeko meza yofasha muri urwo rugamba. Urwo rugamba rwarugeze hehe ko tukibuka yuko no mu ijambo ico gihe umukuru yari yashigaye yavuze yuko amategeko azohindurwa mu gifaransa yavuze ko des lois seront revisitées. Hanyuma mu 2013 turagira inama hi Bujumbura twiyemeza yuko mu 2014 woheze amategeko meza ashobora gufasha muri urwo rugamba ahari. Hanyuma rero mu 2014 harabaye inama idasanzwe yateguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro ibereye n'ubushikiranganje bw'ubutungane n'abahinga benshi batari bake muri ziya nzego zigwanya igiturire amashiramwe yigenga ndetse n'afashe Burundi. Turashika ku gitabo ico gihe cari gikomeye cerekana neza ico bita cadre legal efficace no kuvuga amategeko n'ingene kugwanya igiturire bya bimeze kugira iyo ngwano ishoboke gushikwako. Hari hasigaye yuko abafashe Burundi bariyemeje guca bashiraho bamwe bitwa abahinga bakonsibita baca bategura amategeko mashaje. Ubu rero turaza tuti none twogwama twidwa ngo iturire kiraturembeje kandi hari ibikorwa twari twarakoze kubera iki ico gikorwa twakoze ngo kiriko kirasa n'icibagirana kumengo kishaka kugenda amazima yongo. Niho rero tuvuga tuti uno munsi ko twibuka iyo myaka 6 twategeza kumenya ubwo rugero twari dushitseko cyane ico gitabo cavuye mu nama rukokoma y'Igitega aho kigeze. Umutegetsi wese ahari azaho kigeze ati aterere kigaruke kiduhe amategeko n'umwuka ushobora kugira iyo ngwano rwa igiturire iboneke kabisa yuko bayitayo ahandi ho twimira tuti mbega twari dukora ibintu kugira twerekane ko twabikoze atagushaka kunini kurimo nukuri aka kigiturire kari mu Burundi n'ugunyuza amatungo y'igihugu bidatujijwe. Ivyo byose ko turategura vy'imigambi y'iterambere naho bishobora kudushikana haboneka kandi no kwisi hose niko bimeze. Niho rero dutera kamo uno munsi mu bushikiranganje bw'intwari bereye ubw'ubutungane ndetse no mu nzego zo hejuru nimba byarabashikiriye no mu biro by'umukuru w'igihugu barabe neza ku rwego rwa leta yose ico gikorwa twari tugeze ko cari igikorwa gishimishije ntikigende amazima yo kigaruke kugira urugamba batanguje tubone ko ruriko rurakurikiza ariko ruraja mu ngiro.